Hello guys. Maze tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza, amafaranga basage mu mifuko, mu ngo zanyu, mu miryango. Ego, reka tugire bonjour canke bonsoir bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu munsi uri hejuru, umunsi udasanzwe, umunsi twagendewe n'umujene. Umujene ona aryoshe, umujene ahiye kandi cyane ubona inkumi ziguma zirukako. Ariko si ivyo bituzanye no munsi byo kuyaga ku nkumi oya, ahubwo tuje kuyaga bimwe mu bijanye n'ivyo gutembera, abava ngaha baja hariya bagaruka ngaha. Okay, n'umujene agenda akagaruka, nashima kuguma canke guhera iyo yagiye, aragaruka uno munsi tumubona imbere yacu, ariko aza kutwiganira ubuzima butandukanye yaciyemwo, araza kutubwira neza aho yavuye ahageze, nyamba atari ibanga aza kutubwira n'intambwe amaze kugerako mu gihe kitari gito, amaze ariko aratembera mu bihugu bitandukanye, na cane cane ko tuza guhagarara mu gihugu yahoramwo ca Kenya. N'umunsi tumise mu diaspora, sinzi ko aza kutubabarira canke adushavurire, araza kutubabarira ntitwaba tumurenganije. Tukuramutsa Niyonkuru Jean Claude, uramutse n'abandi witondore, mbure uvuge na vyinshi abantu batari bakuziko. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane ko mwene mu twitayeho mu kutwakira. Yego nko mwaravuze cyane nyene sanze n'umujene. Usanzwe umujene yitwa gute, yitwa nde? Ku mazina yose banyita Niyonkuru Jean Claude. Ukaba uvuka he, usanzwe ukora iki ino sati ko turavugana? Sanze mvuka mu gihugu cy'u Burundi. Ungeza kajuwe? Sanze mvuka mu gihugu cy'u Burundi. Intara nayo ni Gitega, muri za ntara zishasha ziruka gukogwa. Yego. Okay. Ubutazi Jean Claude mu majambo make arumvise izina ryawe. Ubuzima bwa Jean Claude bwari bumeze gute? Ubuto bwiwe bwari bumeze gute? Naho tubona no akiri muto. Mu buzima bwa misi yose umuntu tugenda tubamo duhura n'ibintu bitandukanye, na cyane cyane nko ku bajene. Abajene ugwaruka imyaka tugezemo, bamwe baraca ku mashuri bakiga, ugasanga rero mu buzima bagiye gutaha bahejeje amahumanite n'ibindi, bagahitamo kwigira mu mahanga kurondera ubundi buzima, mu gushakisha ubumenyi butandukanye muri bina biriya, amafaranga n'ibindi byinshi. Yego. Okay, murakoze natubwiye neza yuko mwabajene muriko muravuga ko bashobora kuba baja kw'ishuri bakiga imanite, mushobora kuba murimo mwarize vyagenze gute? Niko natwe turimo muri abo. Yego. Okay, mwiyumviriye gute mumaze guheza kw'ishuri mukaronka impamyabushobozi? Mwagiye kwiyumvira gute ko mwohava musohoka igihugu mukaja kurondera mu mahanga? Nuko bivanye n'imibereho ya misi yose twabona arivyo twarondeyemo, tubona ntibishoboka, tutaye kwiyumvira twicaye hamwe, yiyumviriye cyane tubone kumengo simbire mu mahanga niho woronka akarusho. Okay, mumaze kuva ngaha mukagenda vyari vyorosheye? Mu nzira mukigenda vyari bimeze gute? Mu rugendo vyama bigoye, iyo umuntu ariko aragenda mu rugendo uhura n'ibintu bitandukanye bigufatira, ariko intumbero ufise kanini nuko ushika iyo ugiye. Okay, mumaze kubona ko vyari bigoye, mwahisemo kugaruka, mwahisemo kuguma mugenda, mwahisemo mwatoye iki mu majambo make? Nk'ugwaruka nk'umujene nkanje, bivanye n'ihangiro naba nihaye n'intumbero naba mfise, ndavuga ati vyanka bikunda mu nzira hamera nabi hamera neza, ntegerezwa gushiramo inguvu mpakashitsi iyo nshatse gushika. Mbariza kweri vyari biryoshe. Okay, imbere yuko mushika iyo mwari mugiye mukagera mu gihugu mwari mugiyemwo, mwasanze ubuzima bwaho ni gute butandukanye ubuzima mwahoramwo ngaha n'ubuzima bwiwe warushitse? Ubuzima by'ukuri buratandukanye, nagerageje kugereranya ubwo nari ndimo n'ubwo nagiye kwamo maze gushika mu mahanga. Urashika mu mahanga ugasanga ubuzima buratandukanye bivanye n'ingufu zawe aho zigera. Usigura ko na hariya udashobora kuronka ico ugiye kurondera udakoresheje ingufu? Muri make novuga nivyo, ariko ubundi mwana nkavuga sivyo.
yashika ugasanga urashobora gukoresha inguvu ukaronka ibyo byakujyanye cyabure ukabura bivanye n'imvo zitandukanye zinaziriya yego. Okay, ni irihe tandukaniro wasanze mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'igihugu ca Kenya mwari mumaze nk'igihe kitari gito? Mbe nyimba atari banga aho nyene taza ko kaza ahandi kabaza aho nyene? Mm. Ni irihe tandukaniro mwabonye hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kenya? Itandukaniro rihari novuga ko igihugu cya Kenya ni igihugu gifise ubuzi bwinshi butandukanye ari nk'uko ashobora gukora udashoboye gukora akazi ka leta urashobora gukora ibindi bintu by'iwawe kandi byoroshe bidasaba n'ingufu nyinshi ndetse n'ubwenge bwinshi mugabo ukaronka akarusho ukabona cya kindi cyari cyakujyanye kurondera. Ariko ngiye kugereranya n'ino mu gihugu cyacu niyo hantu usanga abageni benshi bicaye ngo babuze ubuzi bivanye n'ingene biyumvira yego. Okay, wiyumviriye ukoresheje nk'ubwenge. Aha mu Burundi abajene ngo bicaye kubera hatagira ubuzi biba biva kuki? Nuvuga ati si ukuvuga ati ni ukubera baba babuze ahubwo kubura akazi ni mu mutwe. Uvuga ko ari mu mutwe kuko mu mutwe niyo umuntu akena umuntu akena mu mufuko ku mafaranga ni mu mutwe byose niyo byugariye yego. Okay, bisigura ko no kuvuga naha mu Burundi uwo hakorera yateje imbere cyane bose ushobora kuhakorera ugatera imbere naho nyine bisigura ko yuko twese tuja turondera mu Burundi kandi ngo dutere imbere ya saba kunguruza ukagenda. byose birakenewe muri make. Okay, mbere yuko ushika mu gihugu cya Kenya no bwa mbere ushitseyo ugishikayo ugihashika ubwa mbere wahasanze gute? Ni gute wahasanze ubwa mbere ugihashika? Okay. Umunsi wa mbere nuvuga ati umunsi wa mbere ushikaho umunsi wa mbere ngerageze kuraba nibuka kungene nabyisanze mu gishika mu cyo gihugu byukuri ahantu hose ari hashashe hategezwa gukanga urabona yuko umengo hari cyahindutse cyane gose ukuza gusanga byinshi ubona ari ibintu bishasha utarumenyereye yego bigasaba kugenda uhamenyera buke buke. Okay, icyo gihe utari bimenyereye wari wumva kuzobaho mu buzima buhe? Urumva kuzobaho umeze gute, umerewe gute? So mu gihe utaramenyera urabona yuko umengo ugiye gupfa ariko uko ugenda umenyana n'abantu byatinda bikaja ku murongo ugafata inzira. Sawa cyane. Okay, ubwa mbere ugishikayo akazi ka mbere wowe warahereye gukora nyimba atari banga canke bya bindi abanyafrika canke abirabure duhisha akazi ka mbere watangiye gukora kara akazi kanyabaki kagutwara ingufu zingana gute byagenda gute kugira ngo ushobore kuronka umusaruro? Akazi muri make nasigiye gukora kuri je kubera ko atakongera kugira kara akazi katoroshe cyane kubera uba uri umuntu mushasha mu karere bisaba kumenyana n'abantu bigasaba yuko umenyera ahantu ndetse n'ururimi rw'aho hantu bavuga bakoresha koko iyo umuntu mushasha nyine ategeza gukanga. Ariko akazi je nakora kasaba ingufu kagasaba n'ubwenge kagasaba no kugira kumenya uko nyene kuganira n'abantu buri ushobora kugira ugandaza imbereza ibintu nk'amandazi n'ibyo Yego. byoroshye iyo umuntu mushasha. Okay, niba byoroshye na gatoyi ariko mugabira kogwa igihe wamazeyo nakahe karusho ushobora kuba warahabonye ni ikihe kintu ukizohivuga? Akarusho nagiye mbona kubera ko kugenda umenyera ahantu ugenda umenyerana n'abaho ukagenda umenyera n'imico yabo uko umaze kumenyana n'abaho ukamenya n'imico yabo bica byoroha no kurondera ubundi butsi gushakisha mu gihe akazi ka mbere washikiye kubera utari bwamenye ubonye bitari kujyana neza wamaze kumenyana n'abaho biroroshye kurondera kandi kazi yego. Okay, mu ncamake mwatubwiye ubuzima ukuntu bwagenze. Okay, mwashoboye kumarayo ikihe kingana gute canke ikiringo kingana gute kugira ngo murondere aho hantu? Muri make nagiye gufata ikiringo muri je napangana teguye ko namara imyaka nk'itanu cyangwa 10 bivanye nkuko hari n'abandi bashobora guharura ati genzo na imyaka 2 cyangwa 3
ariko agahura n'izindi ngorane zitandukanye ugasanga yamaze mu kwezi kumwe yasubiye mu gihugu yapfuyemo ariko jewe muri make hari imyaka 5 kugira ngo ndeko so gushika kwihangira mu bana okay kwisubira inyuma gatoyi mukigera ku mipaka kujabuka imipaka vyari vyoroshe ni gute mwafashe mukijabuka mugishika ku mipaka ku mipaka nabwo biba vyoroshe kubera ko buri umuntu mushasha wose wabona ari ibintu bishasha gitegeza gukanga ariko kubera ko ufise ihangiro n'icyo ugiye kurondera uvuga ati mpaka ndabirose ndabishitseko ugateka mpambara nyene nshikiyo nkundaje nibihe bintu wasanze hari iyo tigeze ubona ino n'ibintu nagiye mbona byinshi ntigeze mbona ino nisunzeho kundeba by'abantu imico n'akaranga biratandukanye cyane rwose igihugu cyacu cy'u Burundi bitandukanye gute rero tubwire bitandukanye gute aho bitandukaniye ku mico n'ifoto z'abamama n'ifoto z'abigeme ku myambaro kumwe twifata mu kwambara nk'uko abamama bino bambara ibitenge hariya nta bintu by'ibyo bibaho bakubona icyambaye n'igitenge bagutangariye baje bambara gute bambara ibiki bambara gute na hariya bamaze kumenyera ko muri bo bambara udupataro utuminiskate utujipo tugufiya kubera ko bivanye n'imico yabo nyene baba bameze byagutwara igihe kingana gute kugira ngo ushobore kuba womenya ururimi rwaho mpuze n'abo bantu nkarije wari wibereye mu Burundi ndibaza wivugira ururimi rumwe nk'impene ushobora kuba wibereye ngaho uvuga ikirundi gusa mugace usanga hariya bakoresha sinzi ko ari igikenya sinzi ko ari ikinyarwanda ari igiswahili n'icongereza byari byoroshe naho kumvikana n'abantu canke mwashikiye muri karitsiye z'abarundi gusa ntabwo biba byoroshe cyane ariko uko ugenda ubana nabo ugenda urumviza ingene bavuga nk'umuntu agutumye ikintu nzanira kijya mu giswahili cyo mu congereza ejo niba wasubira guhura n'uwundi muntu akakikubwira uramenya ati urya munsi nakayambwiye ibi n'ibi nari kumwishura ugasanga wagiye ubimenyera mu buzima bw'igengetso okay mbere yo kugiye kudandaza ibintu waje usanzwe udandaza atariho uramenyera byari byoroshe mwara abakiriya bawe bagushoboka gutahura gute muri icyo gihe kubera ko imbere yo gutangura gukora ako kazi bajya uba wasanze baraguha forumire ubwirako baraguha urutonde ubwirako nk'igiswahili ushobora gukoresha mu majambo uzokoresha mu gihe uradandaza ukayiga ukayashyira mu mutwe akaba ari ugenda rero ugenda uvuga niba udandaza ibiharage usaba kuvuga uko mu nzira y'imyiza ukagenda umenyera nabo ubwabo kubera babona ko utari kurabitahura atavyo uramenya baragutahura okay kudandaza ni gute mwasanze inyungu zimeze ugereranije hariya waruri nino inyungu kumwene zimeze ni kujya kuntu usanga ino hariho ubuzi bumwe dukora turi hariya ino tudoshobora kubukora kubera kubusuzugura kubera bwinshi usanga ari nkume ngo burasuzuguritse ino ugakoze ukamenya burasuzuguritse muga hariya kubera ko babukora ari benshi kandi ukaronka amafaranga uguma bagakoze wumva ikibazo kujana ubuketse okay ni kabaza kashakaza aho nyene ako kazi inoga umuntu akasuzuguritse nta mafaranga bakaguha uriko gukora ho ubuntu rero bigenda gute na okay akazi karaguha amafaranga nubwo baba ari makeya kubera ko buri mu cyo kindi gihugu ugiye kuyavunjisha akavunjisha utagusanga hari akanusho ka mahera yino mu gihugu cyacu cy'u Burundi utagusanga hari akanusho cyane gose ni ikihe kintu cyakuryoheye ugishika hari ubwa mbere ikintu cyambere cyanyoheye nukuntu abenegihugu baho batwakira bakamenya wowe yuko uri umunyamahanga uri umuntu mushasha mu hantu bakamenya ingene bakuganiriza ugasanga magiye muramenyerana bukebuke kweri bakwitaho neza cyane bamaze kwitaho ni ikihe kintu ubashimira hariya ngaduhere hariya ni ikihe kintu bashimira cyane ni ikihe kintu okay duhere ibintu bashimira ibyo uza kugaye bwa mbere baza kubivuga mu nyuma ikintu ndabashimira cyane nuko barafise urukundo hagati yabo barafise ukwitanaho hagati yabo bivanye ko usanga abandi bantu iyo bamaze kumenya ko uri umunyamahanga baca bagira akantu ko kukwinuba ukamenya wowe ntumeze nkabo
mugabo ubwabo barafise akantu k'urukundo hagati yabo no gukunda umunyamahanga. basanzwe bakundana hagati yabo n'umunyamahanga bakamukunda. Yego Okay, ni gute inzego za okay, kwanza ikindi kintu ugaya ni iki ihene? ikintu ngaya ni icyo nagiye mbona ni kurwaruka rwinshi rwaho rufise kungene ruba rwarize amashuri bakagenda rero barondera ubuzi muri leta, nabwo ubuzi muri leta butakihari bwinshi. Rero ukaca usanga bwa buzi twebwe abanyamahanga dukora bumwe bagaya nabo ntibashaka kubukora. None hariya naho nyene hashobora kuvuga rya jambo turiko turakora mu Burundi bivuga igishomeri. Ishomeri yego nibyo hariya ririyo, kubera ko usanga abantu baciye ku mashuri bize ari benshi kandi muri leta dushobora kumuha ubuzi bahereza bose. Cyari bisobaye ko umuntu wese akoresha ubwenge Imana yamuhaye. Okay, mwe mugihe hariya mukoresha ingufu ubwenge n'umwanya. Okay, ni gute hariya ino umujene ashobora kuryama saa 12 z'umugoroba akavyuka n'imiburiburi omwe akavyuka saa 3 y'igitondo, hariya ubwo buzima niko bumeze naho? Oya, ubuzima hariya nagometse uko, ariko hari aho bishika bivanye n'akazi gukora. Hari akazi kakwemera yuko wewe uza kwinjira mu gitondo, kugatangura mu gitondo bakeza saa 10 z'umugoroba, n'akandi kazi biza gusaba kugatangura saa 10 z'umugoroba cyangwa saa 12 z'umugoroba ukakarangiza saa 7 y'ijoro cyangwa saa 8. Urumva wewe wagiye ugataha saa 8 kuryama gushika saa 3, urumva nivyo birumvikana, ubwo biravana akazi gukora. Okay, mu gihe muriko muradandaza ibijanye n'abasuma hariya kujya kuntu uza wumva ugiye ngo mu gisagara kanaka ngo naka baramusose, na hariya naho bimeze gute? ubwo iyo ngeso bihimbiririyo? Ego nibwo buhimbiri burahari, ariko si ibice byose, ni ibice bimwe bimwe. Umuntu ushobora kumva avuye kudandaza kubera ko nkaho usanga dutembereza ibyo bintu, ushobora guhura n'abagizi ba nabi, kandi nabo bagizi ba nabi ni rwagwaruka nyene, rwagwaruka rudashaka gukora, rugashaka kurya rutarushe. We muhuye mu nzira utashe uvuye kudandaza twatuntu bashobora kwigenza ko hakwiba twarufase twose. Okay, mwarashitseyo murakirwa neza. Okay, murahabaye imyaka itari mike, hanyuma muriyumviriye ati dukore twiteze imbere. Okay, ni ikihe kintu, majambo make, ni ikihe kintu uzokwivuga kiriya gihugu cakwakiriye, canke ni ikihe kintu wasanze carahindutse mu gihugu wavukiyemwo, mu gihugu c'amavukiro? Okay, ikintu kwivuga nzokwama nivuga nuko Imana yashobotse nkagera aho nari nashatse kuzoshika. Yaduze akaje nuko Imana yashobotse nkashika ihangiro nayo nihaye. Yego uzokivuga hari ni irihe tandukaniro wasanze? Rero ni irihe tandukaniro ry'igihe wagenda n'igihe wagaruka hano mu gihugu cyawe cy'u Burundi, mu gihugu c'amavuko aho tayi Ruzogi? Okay, itandukaniro nabonye nuko nkiri mu gihugu cyacu kino hari byinshi nari gushobora kugura cyangwa kwigurira bivanye n'uburyo nari mfise bukeya, kandi bivanye n'ubwo atakazi nari mfise nabo ndiko ndakora. Ariko ubu aho ngeze naho narindi nabona yuko kimwe nari imbuze n'irino ntashobora kukigurira je nyine ubwanje bivuye mu ngufu zanje no mu gukora kwanje n'umwete wanje nakoresheje. Okay, ni ikihe kintu wasanze kiryoshe? Tuvuga ko ibifungurwa, ni ikihe gifungurwa wasanze kiryoshe hariya ino kitariyo? Novuga ati ibifungurwa vyaba biryoshe muri make ni bike, kuko burya igifungurwa kimwe mu gihugu iwacu gifise akanovera gusumba ivyo nagiye njya hariya. Bisigura ko ibifungurwa vy'u Burundi arizo za mbere bize akanovera? Novuga ko ari nkavyo vya mbere, ku buryo yabo n'ubwabo hariya hari byinshi bipfuza ko twobashira, bamaze kumva bahonjeje twabitumye nkino bakabituzanira tukabifungura bakabona nk'ibitangaza, bakumva bibaryoheye cyane. Nk'akarorero hariho uvuga nk'igifungurwa kitwita amavuta y'ibigazi. Amavuta y'ibigazi hariya ntayo bazi, bayabonye baratangara, kandi ni ikintu kiryoshe inge. Yego, hariya bajya amavuta y'ubwoko buwe? Hariya bajya amavuta twita amakoto,
mahoke makoto. mahoke ibintu nk'ibyo. Okay, tugiye ku bijanye n'amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa twe turabona neza aha ku butaka bw'u Burundi igishisha cyo cyose umusozi wari wo wose umutumba wari wo wose ushitse naho yoba amazi y'uruzi kushika udahiye naho udahisha intoki kadahisha igikombe kadahisha imitoto y'ibitoki kuserunwa aho nyine atakindi bintu nze gusa hariya ho na bimeze gute. Hariya ku kibazo cy'amazi novuga ngo hari itandukaniro rinini cyane, kuko hari amazi akenshi bakoresha amazi ajya bimba mu kuzimu hariya niyo bakoresha nk'inkoko z'ibyombo ibintu nk'ibyo, hari n'aho usanga bayakoresha mu kuyanywa. Ayandi mazi meza nayo ariho mugana yo nyene ntabwo agwiriye cyane. Okay, mwisho gihe ayo mazi babimvye mu kuzimu batira abantu uko nyene cyangwa barabanza bakayateka bakayashiramo imiti barayacisha mu mihinguriro bakayahingura akamera nk'ayagabanijwe rya muri musa muri ndani kumba harimo umunyu mwinshi cyane. bisigura ko mu Burundi rero hambere hahezagiwe ivyo gufungurwa vyaho ibimaze yaho kwinywera. Navuga ati igihugu cyacu cyarahezagiwe cyane, amazi ni meza aho ugeze hose urayora ukinywera mukaho hariya hose ubu aho tugenda mu migazo mu myongo ukayora amazi ukinywera aho usanga ari amazi mabi harimo imicafu ava mu mihinga itandukanye hacafuye rwose. dushobora kunywa rero ari byiza cyane. Imico n'akaranga ugiye kuraba imico n'akaranga ufatiye muri rusange imico n'akaranga yabo ni gute itandukanye n'imico y'akaranga y'abarundi. Reka ndetse imico n'akaranga ko ntahari ibyo hariya ntavyonzi ariko hano dufise imico n'akaranga canke ibijanye n'amasengero ibijanye n'amadini ibijanye n'iki navyo hariya bimeze gute? ku bijyanye n'imico n'akaranga itandukaniro rirahari kuko nk'akarorero nuvuga ngo kubera ko kirya gihugu cya Kenya gifise ubwoko bw'abantu butandukanye benshi batandukanye gute badashobora kuvuga ururimi rumwe, kira ubwoko bwose buvuga ururimi bwabwo n'ubundi bwoko bakavuga ururimi bwabwo mugabo bakagira ururimi hari ubwoko wavuyeyo uzi buvuga ururimi kanaka hari ubwoko bwinshi ngo nagerageje kumva bavuze ko bugera ku bwoko 47. ubwoko buri muri Kenya n'ubwoko 47 ndumva hari n'ubundi burenga kandi bavuga ururimi rutandukanye icyo bahurira ku Kiswahili nicyo Cyongereza. Okay, uko bavuga ngo mu Burundi turafise ubwoko hari icyo ubizi ko ubivugako? Muri make je ngerageje kuraba nkagereranya je numva ko mu Burundi atabwoko buhari kuvuga ururimi rumwe. Uvuye ngaho kagenda imbo usanga umubbo muhuza, uvuye ngaho kagenda Bururi usanga umurori muhuza, mugabo mu bindi bihugu mu bindi bihugu ntibimeze uko. Twumva byiza biraryoshe n'ukuri kose. Okay, ukugaruka kwawe ugishika ku mupaka wo kugaruka ni iyihe ntambamye warahuye nayo? Ego ngerageje kuraba kunyene urugendo rwagenze, intambamye twahuye nazo mu kugaruka nuko ku mipaka yacu usanga harinze cyane. Harinze ni kuvuga harashungerewe cyane muri make kuburyo yuko utoshobora kwinjiza ibintu uko wishakiye. Yego. None bababwira ko hacunze kubera iki cyane byari byagenze gute naho? Bavuze ko hacunze kumva zuko hari ibi zo kurinda yuko badashobora kwinjiza ibigwanisho cyangwa ibintu bitariye muri OBR. Yego. Numva ni byiza cyane biraryoshe birateye igomwe birateye akamwemwe nukuri kose. Okay, icyo tuyibagiye nta kintu twaba twibagiye kugira ngo tukigereko? Ntacyo twaba twibagiye kugira tukigereko kuko bishika tukaba tudashobora kwibuka byose natwe. Icyo novuga nk'intererano nacyo ni nacyo kinakenewe cyane mu buzima bwacu, kiba kimeze kivuga nk'impanuro kugwaruka kuno munsi cyane hano twari bwahashike mbere twari twahibagiye nuko twakura amaboko mu mpuzu tugakora tutaravye imiryango yacu, tutaravye aho tuvuka, tutaravye abavyeyi bacu ko hari benshi baca bisunga ngo je ngo mu muryango ngo ukize ngo barose ubutunzi rero ngo ndiye ngo ufasha kuri bo ukaca uzinga amaboko ntukore. Icyo notera nuko twakura amaboko mu mpuzu tutaravye imiryango yacu natwe tukarondera ibyacu
kugira ngo tegure kazoza k'abana bacu natwe tuzobyara. yego abazodukomokako Dukomoka bisigura ko ari gukorana inguvu nyinshi gukorana ubwira yego amafaranga arabonetse uragarutse mu gihugu cy'u Burundi niyihe migambi witeze gukorera mu gihugu cyawe nk'igihugu c'amavukiro igihugu c'amavukiro nk'imigambi mbona nokora kubera ko ayanciye kininiya nahari mbona umengo hari byinshi byahindutse ariko biransaba ko mbanza kuhaba gatoya nkaraba kungene ibintu bimeze ko hariho ibiciro by'ibintu nasize byari hasi ariko byagiye hejuru urumva ko biransaba ko ngenda bukebuke nkabanza kuraba kugira ngo ariko ndoha nanje bashobora kwinjirira ntabwo nanje gukora. yego reka tugushimire cyane ko n'umwanya wanyu mwafashe mukayagisha n'abarundi bariko baradukurikirana ndetse n'abanyamahanga. Reka tubwire abari mu bihugu bibanyi nk'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo, abashobora kumva ururimi rwacu rw'ikirundi, hariho abanyamurenge tugende ku bari muri Kenya, bari muri South Africa, bari muri Australia, tuyibutsa kugira subscribe kuri ino chaîne ya Kwiga Media. Uno munsi tugenda turiga bukebuke, tugenda turiga ibijyanye n'iterambere, abadushingira intahe yawe yari nziza cyane, nibuke ukanda subscribe, nibuke gusonera ukazogera mupateje n'abandi kugira ngo umwana canke ugwaruka rwose ruyifuza rushobora kuza gusimbira kuraba mu mahanga mugabo rukagaruka guteza imbere igihugu cyagwe barutse nabwo nyine ushobora kuronka inzira yo kugenda. Reka tubashimire cyane by'imvamutima, tubashimire cyane by'imvamutima ko mwadushije hano kanya n'ubundi munsi tuzobatuma ko nibaza ko muzotwitaba. Murakoze cyane Kasita Labisa, Imana ibahezagira.